kumenyekanisha ibijanye n'umugambi wo gukoresha imiduga izokoresha umuyagankuba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Novuga ko uno munsi ari uwa mbere mugabo hategekanijwe n'ayandi amasiyanse abiri. Uyu mugambi rero urafise ingaruka nziza, uzogira ingaruka nziza abarundi n'igihugu cacu c'Uburundi, kubera yuko uko vyahora twahora dukoresha igitoro ca essence, imiduga niyo yacu dukoresha nico yahora ikoresha, ariko uyu mugambi mushasha nuwuje guhimiriza abarundi gukoresha imiduga ikoresha umuyagankuba. Icambere novuga nuko imiduga izokoresha umuyagankuba hariho vyinshi itazokenera imiduga ikoresha igitoro ikenera, ariko igikomeye muri vyo nuko imiduga ikoresha umuyagankuba iterera mu bijanye no gukingira ibidukikije. Ikindi naco nuko nko mu gihe ico gitoro ca essence kibuze, nkuko tumaze iminsi tubibona rimwe na rimwe biracamo ugasanga caheze ku masitasiyo, abenegihugu bazoheza bakoreshe umuyagankuba kugira ngo bashobore kwiyunguruza. Ivyo rero ni ngirakamaro cane gose. Ibihugu biteye imbere vyo biza bigeze ku ntambwe ishimishije iri hejuru bijanye no gukoresha imiduga ikoresha umuyagankuba. Igihugu cacu c'Uburundi naco gishoboye gutandukira iyo ntambwe nziza mu gukoresha imiduga ikoresha umuyagankuba, koba ari akarusho kadasanzwe, kuko n'irya mirongo tubona rimwe na rimwe iyo igitoro cakeshe bizoheza bifashe rwose, usange iyo nkuko tuyibona rimwe na rimwe ari miremire iheze igabanuke. Abenegihugu barashobora kugira impungenge ku bijanye n'umuyagankuba, ariko hariko harakorwa ibikorwa bitari bike ku bijanye no kugwiza umuyagankuba mu gihugu cacu c'Uburundi. Nkuko mubizi umuyagankuba tuwukoresha no mu vy'amahinguriro, tuwukoresha mu bikorwa bitandukanye, kandi ubu hariho imigambi itandukanye igihugu kiriko kiragereza gushira mu ngiro kugira ngo uyu muyagankuba wiyongere. Tukibaza rero ko n'abenegihugu kuri ico onyi batogira impungenge ko umuyagankuba ushobora kuba mukeya bijanye no gukoresha imiduga ikoresha igitoro. Mu jambo mwashikirije mu kugurura yateriye mu Gifaransa, mwavuze yuko hari n'umugambi wo kuza barashira amasitasiyo yo kurosharja ayo mabateri y'imodoka. Mbega imodoka zigenda mu gihugu hagati hari amakomine usanga batagira n'umuyagankuba, ivyo bintu nta makenga biteye canke? Ikigira kabiri, uyu mugambi muha ikiringo kingana gute ko woba wamaze kuja mu ngiro, uburyo igihugu carabutegekanije? Uwo mugambi nkuko mubibona dutanguye tugerageza kumenyekanisha ibijanye nawo, hanyuma nkuko mubivuze si mu makomine amwe hariho ayatagira n'amasitasiyo plutôt atagira umuyagankuba. Murazi yuko n'amasitasiyo y'igitoro ntituyashira mu makomine yose hari imbere, cane cane yuko usanga muri ayo makomine nyene kure ata ruja n'uruza cane rw'abara ukeneye igitoro ari buza gatoyi akagitora aho sitasiyo tuba twayishize. No kuri ivyo vy'umuyagankuba rero buke buke uko bazogenda bamenyereza gukoresha iyo miyagankuba, uko bazogenda bagwirirana mu gukenera imiduga ikoresha umuyagankuba, niko natwebwe tuzogenda turaba ukuntu ayo masitasiyo yojaho. Donc c'est progressif, ni buke buke bizogenda biratera imbere buke buke. Mwavuze ko uwo mugambi uzofasha
gukingira ibidukikije bizobifasha gute yaho uburyo bwari buhasanzwe bwahora bwonona ibidukikije gute muzoje kubikora gute? Uwo mugambi uzofasha gukingira ibidukikije nkuko nabivuze kuko iyi miduga ikoresha igitoro isanzwe ikoresha igitoro mu kanya ko twavuze yuko iyi miduga ikoresha igitoro ifise amatiyo d'échappement ni ukuvuga n'amatiyo ku miduga asohora umwuka mubi kubera igitoro umuduga uri kuranywa. Murabona neza yuko muri ico gihe izo gukoresha umuyagankuba uwo mwuka usohoka kubw'igitoro umuduga uba wanyoye uzoheza ngo usohore umwuka usanzwe usohora ku gitoro.